Reka ndabashimire kandi mbahe kaze mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahe kaze rero mudukurikira muri mu bice bitandukanye biri mu gihugu cyacu cy'u Burundi nk'abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge n'abari mu ijyanino kw'isi yatandukanye. Ndabahaye kaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Amakuru yacu rero agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Mu bijanye n'umutekano mu Burundi biravuga ko abasoda b'u Burundi baba bagavye ibitero simusiga ku Rwanda. Ni ibisasu bateguye, bavuga ko ingabo zaturutse mu ishamba rya Kibira bakinjira ku mupaka w'u Rwanda bakagaba ibitero. Amasniper menshi cyane, ibisasu biremereye babimanuye ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi. Intambara yarose hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu yandi makuru biravuga ko abasoda b'u Burundi bigumuye cyangwa se bashavuye, bakaba bamaze kwigumura ku rugamba. Kuri ubu ngubu rero biravuga ko bamaze guhindukirana perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, we yaboherezaga kugwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'imigwano rero byayangaye mu Burundi, ubijanye n'umutekano byayangaye. Abasoda rero batari bake bamaze kwigumura kuri ubu ngubu ngo baragavye ibitero. Ibiziga by'abasoda bamaze kugandagurwa ngo byateye ishavu abasoda b'u Burundi. Kuri ubu rero bakaba bishikiye mu Burundi ngo bagiye kuraba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo abasigurire ukungene yakohereza abasoda bakaba bariko baragwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye yahiye ubwoba, yagize ubwoba ariko aratitimira gose cyane. Kuri ubu rero amakuru dufise dutohojwe n'amasoko yacu mu Burundi reka tubarira ko Evariste Ndayishimiye kuri ubu yaba yahiye ubwoba cyane gose bivanye n'ukungene ngo abasoda b'u Burundi bashavuye. N'amakuru turose mu kanya, n'amakuru turose aturutse mu Burundi nyene atubarira ukungene Evariste Ndayishimiye kuri ubu yaba yahiye ubwoba. Amasoko yacu mu Burundi niyo amaze kudushikiriza aya makuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo yoba afise ubwoba ko abasirikare yashoye mu ntambara mu gihugu ca Kongo bashobora kumuhindukirana inyuma yo kugirirayo ibibazo n'ingorane. N'amatohoza duhawe mu masoko yacu ari ngaha mu Burundi turaza kuyabashikiriza mu kanya ku buryo bw'idonido. Reka tugaruke rero mu makuru ajanye n'umutekano, n'ubundi tugaruke ku makuru ajanye n'u Rwanda n'u Burundi. Mu Rwanda biravuga ko hari ibisasu byoba byoherejwe mu Burundi. Hari amasasu menshi cyane u Rwanda goba ngo rumaze kurasa mu Burundi. Ubu rero abarundi ngo bahiye ubwoba cyane. Evariste Ndayishimiye ariko aradagadwa. N'amakuru turose mu masoko yacu ngaho ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi byayangaye, byakomeye cyane. Mu yandi makuru rero reka tunyarukire mu yandi makuru n'ubundi ariko aravugwa muri Kongo. Abasoda b'u Burundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biravuga ko kuri ubu bashavuye cyane, bakaba bamaze kwigumura ngo bagiye kwirabira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo abasigurire ukungene abasoda boba bakomeje kugandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiziga by'abasirikare b'u Burundi batari bakeyi baramaze kugwa mu gihugu ca Kongo, aho bari boherejwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo baje guhangana n'ujya muhari wa M23. Rero ivyo biziga byashavuje abasoda b'u Burundi. Kuri ubu rero bahindukiye bavuye ngaho muri Kongo bishikiye mu Burundi, bashavuye cyane n'inkoho ngo bagiye kwirabira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu yandi makuru kandi nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ngo yoba afise ubwoba ko abo basoda ngo yashoye mu ntambara mu gihugu ca Kongo ngo bashobora kumuhindukirana inyuma yo kugirirayo ibibazo n'ingorane. N'amakuru rero yasohowe n'itangazo ryasohowe n'igisoda cy'u Burundi. Biravuga ko rero mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarari mu birori byo kwifuriza umwaka mushasha abasirikare ibihugu abaserukira nyene ibihugu byabo mu Burundi ku
ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 31/02/2025 ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura ku Kirimba Ikiriri. Umukuru w'igihugu c'u Burundi n'ubwoba bwinshi ngo budasanzwe yaraye abamenyesheje ko intambara iri mu gihugu ca Kongo ko ishobora kuba intambara yo mu karere kagize umuryango mpuzamakungu. Abanje kwirengagiza bivuga ko ngo amasoko yacu nyine yadushikirije aya makuru y'idonido, bivuga ko ngo abanje kwirengagiza uruhara yagize mu kurungika abasirikare b'u Burundi mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi ngo bakagirirayo ingorane nyinshi cane. Bakeza Ndayishimiye ngo yasavye abagize uwo muryango guhagarika iyo ntambara kuko ishobora kuba ikibazo gikomeye, ndetse ngo akaba yasavye kandi amakungu gukurikiranira hafi neza ikibazo ico gihugu ca Kongo kirimwo. Mbere akanasaba ko ngo hoba ibiganiro kuko ingwano ngo iteza itora umuti. Ibyo byose rero ngo nk'uko akunda kubivuga n'ejo yasubiye kubisubiramo ku gihugu c'u Rwanda nyene yacagirizaga ngo co bacifatanya n'umuhari wa M23 guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Gusa murabizi neza ko u Rwanda rwahakanye ibyo byose rwivuye inyuma. Nk'uko rero amakuru n'ubundi dukura mu masoko yacu ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yakomeje kugenda arabigarukako ngo kugira nyene Evariste Ndayishimiye akaba rero ngo yemeje ko u Burundi ngo butazokwigera na rimwe bwemera ko ubwigenge bwabwo ngo bwotosekara. Evariste Ndayishimiye yamara naho umukuru w'igihugu c'u Burundi atanguye kuvugana ubwoba burenze wundi ati intabwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye, kandi ngo batazi agasozi, kandi ngo bati agasozi ntibarirwa kahiye abagabo babona. Kuva Evariste Ndayishimiye ahitamwo kuja kwifatikanya n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse abarundi n'amakungu ngo ntaco batari bagize mu gusemerera. Amakuru rero n'ubundi dukura mu masoko yacu ngaha mu Burundi atubarira ko abarundi n'amakungu ntaco ngo batari bagize mu gusemerera, bahanura ko ibyo bintu agiyemwo ngo bizozanira karambaraye abarundi. N'ubundi ntatikebuka ngo abone ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene ikwiye gukoreshwa mu gukemura nyene ibibazo bitandukanye. Azohura n'akaga gakomeye ndetse n'ingorane azokwegera igihugu c'abarundi. N'amakuru rero ariko aragenda ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, biri kuvugwa ko kuri ubu Burundi ngo bwoba bwamaze kwitegurira intambara ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Abasoda b'u Burundi bo bakomeje guhonera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero ndabashimire mwese mwari mukurikiye amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu harino yacu ya Isange TV. Weho wadukurikiraga woba utaravyo sabone canke partage, reka ndakwibutse uco bikora kugira huzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku mbonesha kure yawe ari nayo yacu ya Isange TV. Mwe Barundi namwe Barundi kazi turabasuhuje kandi turabashimiye. Mudukurikira muri mu ntara Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, abari hirya nino, abari mu gihugu nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abari i Buraya, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, mu Buganda, ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye byo ngaha muri Afurika. Tucibagiye abadukurikira bari hakurya y'amazi manini nko mu bihugu nka Amerika, bari mu bihugu vyo mu Buraya, abari hakurya y'imbibi nk'abari muri Australia, ndetse no mu karere k'ibiyaga binini.
tubashimiye ingene mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Uho rero unyurwa n'ibiganiro tubashikiriza, turabasaba ko mwotwandikira no ku yandi makuru mwo kwifuza ko twabatohoreza. Twabonye ko turaza kubatohoreza amakuru ajanye n'ukungene vyifashe mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyani Ndikuriyo, ndetse n'abamaze kuba bari buze kumusubiriza nkuko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Turaza kuba barira no kungene imbonera kure byifashe ngo zamaze gushavura cane kubera kubona ikiziga c'umunyamabanga wari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyani Ndikuriyo yamaze kuba yazikuwe cyangwa se ikiziga ciwe ngo camaze kuzikurwa. Turaza kubavira imuzi n'imuzingo tubashikirize ukungene amakuru byo babimeze, tuze kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Mwe Barundi rero namwe Barundikazi mwandukurikiraga mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga, mukomeze kugira ibihe byiza cane, Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubana namwe, amakuru yacu yo nagasaga kandi muhahe muronke.